muri buno bushikiranganji rero nk'uko dusanzwe tubijejwe nk'uko amategeko abiturekurira muri aya mezi 6 twaragiye ku gikorwa. Bimwe mu bikorwa twashoboye kugerako, ubwa mbere na mbere twarashoboye gukora ingendo zitari nke na cane cane mu gice ca mbere c'aya mezi 6. Twaragize ingendo zitandukanye zadufashije kuja mu manama yabaye ku rwego rw'akarere, amanama yabaye ku rwego mpuzamakungu, kandi muri izo nama tukaba twarashoboye gufatiramwo ingingo zitari nke, ingingo zitandukanye zituma ibikorwa turiko turakora bigenda neza. Twarashoboye no kugira ingendo zatumye tubandanya gutsimbataza imigenderanire myiza hagati y'igihugu c'u Burundi n'ivyo bihugu twashoboye kugendera. Ntitwasohotse gusa, ariko kandi igihugu cacu ni nyabagendwa. Twarashoboye kwakira natwe abashitsi batugendeye, turabakira neza. Mu bikorwa twari tujejwe twaragerageje gukora, turakorana n'abarundi basanzwe bari hanze bakorera mu bindi bihugu, ari nabo twokwita la diaspora burundaise. Abo onye twarakoranye cane, turagerageza turabakurikirana mu buryo bwose dushoboye, kugira ngo na cane cane tubahimirize kumva yuko ari abarundi kandi igihugu cabo kibakeneye. Twaragize imibonano n'abaserukira ibihugu vyabo hano mu gihugu cacu c'u Burundi, kandi koko muri aya mezi 6 twarashoboye kugira imibonano ishika 3 tuyaga ku bijanye n'ubuzima bw'igihugu, tubaha impanuro z'ingene bakwiriye kwifata, na cane cane biboneka ko twariko turegera ibihe bikomeye, ibihe bitoroshe, ibihe vy'amatora. Mu bikorwa rero kandi twari dusanzwe tujejwe, twarakoze uko dushoboye kose. Hano muri buno bushikiranganji turegera abakozi bacu, twarakoze amanama menshi, abakozi turabahugura, turagira amanama yo kubafasha, turabahugura, turabigisha mu buzima butandukanye bw'igihugu, kandi ivyo bikaba vyarashoboye kugira ikimazi mu mibano hano mu bushikiranganji. Mu ncamake rero ivyo nivyo twashoboye kugera ko muri buno bushikiranganji. Ubwacu tukaba twishimiriza ku vyo twashoboye kugerako. Nk'uko twabivuze, murabibona aya mezi 6 twayabayeho ari mu bihe bitoroshe, ibihe aho iki kiza ca corona virus cari camaze gutangura kubaho mw'isi,
eka mbere no mu gihugu cacu haragera igihe kirahagera catumye mu bikorwa tujejwe tutoroherwa muri buno bushikiranganji bwacu, ariko rero twaragerageje turahangana, ivyo dushoboye kugeza kw'iminwe twarabikoze, ivyo tubonye bigoranye navyo twarakoze mu bundi buryo, ariko kandi bituma ubushikiranganji ivyo twari twiyemeje gushikako tubigerako, kandi nta kindi tujejwe atari uko ishusho y'igihugu cacu iba nziza hano mu gihugu no mu makungu. Nkaba ndabakengurukiye, murakoze cane.